Mtami. Karaba. Nje zina nimeje gucanga nkaravye. Oya karaba mtama ko harira karaba. Namuragora ndababe. Anya naho usohoka inshuro zitanu. Ugumukaraba ingene uva hariya urakaraba kandi. Nubona ko sukuye. Nimba usukuye ndaze bivuye gukora hiyo oya. Mutamingo karaba. Mwereka karuriro karaba mutama. Abo basumbiki karaba. Mtami. Karaba. Just baje gucanga ubwaka. Mutama jena kubariya ati naho iryo bagatanu urakaraba ngaha anya. Wewe ugumusohoka ugumage mutama karaba ngaha anya. Umugira gatatu. Wewe ivyo wugwaje mu mutwe n'ibiki wewe. Wewe biraboneka no muhiri wawe nta radio ufise. Kuko iyo ufise radio uba wumviriza amajambo nyene cubahira umukuru w'igihugu y'amavuko. Ndakira sinandura sinanduza kandi ku bwacu byose birashoboka kuri ubwo rero karaba ngaha anya nanze mpora nkaraba ngaha anya ninje ndakaraba usohose ndakaraba nikubahiriza amategeko nikubahiriza amategeko mubona naho ko bagatanu ategeza gukaraba nukuri ndajijutse nabonye ko nabandi bose bariko barakaraba iri kujude naho bundi ujya afande umusumbiki nukuri najijuse kandi twese yamwe ndabona ko bishoboka kuko iki kiza ca corona basha kujya urazi neza ko akaza katazi rumwe nukuri urakoze cyane kumpanura kandi nabandi bose munena karyo ko kubabwira yuko ahaya amazi aya umwanya wose gukaraba nayo karaba incuro 200 nukuri azoba ari ikingira akingira nabandi urakoze cyane